ukunyene ngo intwaro ya demokrasi haba amatora hatogwe oya wari muri ya ntwaro ya cami avuyeho avuga ati ca ndahashira umwana wanje urumva mvuyeho ca ndahashira umugore wanje donc wewe nizo ngingo ariko yaba ari wa muntu azi neza yuko yakoze ivyiza gusa ivyiza nk'ubu dufate nka son excellence wacu son excellence wacu ntatinya kwiyamamaza ntatinya yini migambwe ngo yitoze ya bose bari kuriye kwitoza ariko nuko azi neza yuko ivyiza bakoreye abarundi atizo gutsinda ko bamukunda ariko Kagame wewe bigiye mu muco neza Kagame nashobora gutsinda ko abanyarwanda benshi atarabiyerekana basega benshi ntibamukunda rero ubu ari icuka kibi hagati ya James Kabarebe hamwe na Jeannette Kagame ico cuka cyatanguye ryari ico cuka cyatanguye kuva James Kabarebe avuye gutwara eta majoro ya Kongo akasubira mu Rwanda James Kabarebe yashatse ubutegetsi bw'u Rwanda niyo yari ideology yiwe ko ntiyova gutwara eta majoro y'igihugu gikuze kinini nka Kongo hamucuja mu Rwanda ucuja mu ube igitutu cyo mu president ubona neza yuko iyi ngingo ziwiyerekana twara igihugu ari mu manga gusa uyo rero James Kabarebe byarabaye ibanga ariko uno munsi ntibikiri ibanga. Yes, turabakuye cyane mu gomeza mudukurikirana bari mu Burundi hanze Burundi turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho ayire so my name is John Mabota arakora sabonisha subscribe no bikore umuntu wacu kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Today is another day and blessing, another beautiful day. Twagarutse kandi Jenny John Mabu Muranzi nawe ni Mr. Koresha umwanya mu patriote wanje tuko turashira ingufu cyane kugira ngo ubutumwa dutanga mubandanye mubwakira kugira ngo urugamba rwo kugwanira igihugu twanye turukomeza dushimira kwa kundi nyene abantu batuba hafi ba Claude n'abandi batandukanye turabakunda cyane big up san Koresha umwanya urashobora kwakira kwanza kugira ngo uramutse abantu badukurikira. Guys ndibaza meze neza je meze neza cyane ndashima Imana ibintu ni sawa cyane bon umugore ameze neza maze maze igihe kweri je na uyu nkumbura n'umugore wanje ari mu kabisa yego namutwaye sinigeze nibaza yuko azokwigira nja kure ko namusezeraniye ati ariko umugore nzokwama hafi mviriza ari mukuza ni kazoza si present kabisa ariko ubuzima ibihe biragenda bigahinduka ibintu bigahinduka ariko iciza nuko tukiri kumwe kandi tugikundanye cyane. Ego koresha umwanya reka abantu bose badukurikirana manze ndababwire ni urucanco mama Burundi abandanya kora amateka guhera ku myaka 9 gushika ku myaka 14 hari urucanco rutegekarijwe gukorerwa ku bana b'imyaka 9 gushika ku myaka 14 ibindi bikorwa biri kubirazana na mama Burundi mama Afrika munazi ko gushima amazi imisi yegeranya yazanye urucanco rugiye kwemezwa guhera ku itariki 28 gushika 23 no kuvuga no munsi ya mu ncanco zari zihasanzwe kabisa n'urucanco rugiye kugira rugiye kuja mu kirangamisi c'icanco kuvuga zino canco zigiye kuza ziraba n'uru rugiye kujamo so nukuvuga iki abavyeyi bose barahamagariwe kwitabira runo rucanco rukingira kansera ifata mu cinjiro c'igitereko mu bwinjiro bw'igitereko nukuvuga ko nigo rucanco rugiye gukorerwa abana babigeme kuva ku myaka 19 kuva ku myaka 9 plutôt kugeza ku myaka 14 abavyeyi bose murahamagariwe gutwara abana banyu haba ku mashuri haba hera amavuriro yose bariko barabatanguye gucanda yose nongera mbwira abantu bafise ahantu hahurira abantu benshi ndavuga mu masengero ahantu batandukanye abapadiri ba musenyeri abapotre bose muhimirize cyangwa mu bivuga mu mashengero kugira ngo runo rucanco bazogwitabirire gukingira kansere yo gwinjiriro gw'igitereko so nuko rero imyaka 9 na 14 kabisa ukwiza kenza nibirimo ufise witi seti nibirimo so reka rero tuje mu kiganiro nyezina cyane mu Rwanda vyakomeye my friend vyakomeye cyane mu Rwanda James Kabarebe n'umugore wa Kagame Paul Kagame Jeannette Kagame ntibariko barahuza kabisa ntibariko barahuza kiva 6D ninde agiye gusubirizwa canke ninde agiye gutwara u Rwanda inyuma yaho Paul Kagame bikwiragaragara neza ko
biriko biranka amagara kunuko hari amakuru avugwa neza ko n'ingingo afata kugeza umwanya muhungu barinda kumwandikira ikire n'ibimenyetso bigaragaza ko ubuzima bwe bumeze nabi bakeneye rero umusubirira ndashaka tuvugane rero iyi ntambara hagati ya James Kabarebe hamwe n'umugore wa Kagame Jeannette Kagame urayibona gute? Iki cyonyine kwanza ni ikintu the first time urabona Kagame hari ingingo atagifata kubera imyaka n'ingwara. Burya Kagame nta myaka myinshi rega afise. Oya Kagame nta myaka myinshi afise nk'aba Museveni. Urumva? Kagame nta myaka afise nk'aba president kuziza ko Cote ari aba president bakuze cyangwa aba president bafise imyaka myinshi cyane. Ariko rero wewe Kagame yakwegewe niki? Yakwegewe n'ingwara. Urumva ingwara zaramusinzikaje ku buryo kandi abantu benshi barabiyumvira none ko iki Kagame atavyibuha. Umuntu wese umubwiye ngo we ngo ntuvyibuha cyaguha karorero ngo Kagame nawe ntavyibuha. Kagame icyatumye atavyibuha ni ingwara zaramusinzikaje gose. Karo abahungu biwe urabona yuko bafite umubiri basitangana nk'ujya wase wabo. Rero Kagame kwa kundi yateguye ingingo ziwe n'ingingo nyinshi atarashikako kandi nizera ko atazofashitseko niyo mpamvu aguma yihambira ku butegetsi nayo handi Kagame ku bintu amaze gukora abanyarwanda bakunda ibibi vyiwe ukungene bamushigikira yarakwiye kuvuga ati kandi abanyarwanda vre murabona ko ari abanyarwanda bamukunda cyane Kagame abanyarwanda bamukunda pe umuvuze nabi Kagame asha cyaro n'abantu bahora banyandikira bo mu Rwanda bace bambroka bara asha byose byaraheze ntitukiyaga kubera nubahutse ndabamenyesha amabi ya president wabo. Rero kubera zineza ivyo yakoze ntashobora kuva ku butegetsi uko nyene ngo intwaro ya demokrasi haba amatora hatugwe oya wari muri ya ntwaro ya cami avuyeho avuga ati ca ndahashira umwana wanje. Urumva mvuyeho ca ndahashira umugore wanje donc wewe nizo ngingo ariko yabari wa muntu azi neza yuko yakoze ivyiza gusa ibyiza nk'ubu dufate nka son excellence wacu son excellence wacu ntatinya kwiyamamaza ntatinya iyi ni migambwe ngo yitoze ya bose bari kuriye kwitoza ariko nuko azi neza yuko ibyiza bakoreye abarundi atizo gutsinda ko bamukunda ariko Kagame wewe bigiye mu muco neza Kagame nashobora gutsinda ko abanyarwanda benshi atarabiyerekana basega benshi ntibamukunda. Rero wari icuka kibi hagati ya James Kabarebe hamwe na Jeannette Kagame. Ico cuka cyatanguye ryari? Ico cuka cyatanguye kuva James Kabarebe avuye gutwara eta majoro ya Kongo akasubira mu Rwanda. James Kabarebe yashatse ubutegetsi bw'u Rwanda niyo yari ideology yiwe ko ntiyova gutwara eta majoro y'igihugu gikuze kinini nka Kongo. Hamucuja mu Rwanda ucuja mu ube igitutu cy'umu president ubona neza yuko iyi ngingo ziwiyereka aratwara igihugu ari mu manga gusa. Uyo rero James Kabarebe byarabaye ibanga ariko uno munsi ntibikiri ibanga. Jeannette ujya arabona kure byaracyakomeye. Kagame nagikaze bro nagikaze kuma yitaho ubuzima bwiwe amagara tuve ku Rwanda ariko tukabona na Jeannette Kagame rero umwanya mu bisanzwe si Jeannette Kagame ariko aratwara muri uno mwanya ariko hariya muri leta nyene y'u Rwanda hari abantu benshi bamaze kona neza yuko umengo nabone barafise gutegeka kora babona neza uwo bashize imbere uri imbere hari ibintu atakibasha gukora. Baravuga ko neza mu minsi ejo batari hirya yejo James Kabarebe cyumva ko Kagame akiswe n'ubuzima yatumye inama rukokoma y'abajenerali direct voilà ndashaka tugihuze n'ibyo uri kuravuga erega urabona mani Kabarebe je numva no munezero ntangire yo ni donc yo ni kimwe muri réussite nka twebwe abarundi dukunda abanyarwanda bifuza ega twe turakunda abanyarwanda yego vraiment dukeneye babe mu mahoro bishime mani duterera imbere rimwe twese urumva mbambona ko ari réussite. James Kabarebe wewe ujya yaragwanye bro yaragwanye ujya ararinda ujya Kagame aranamutinya mani Kabarebe n'umuntu mubi sana ujya n'umuntu mubi sana ujya nta kintu nakimwe atinya yarigeze no kubwira Kagame igihe ntuzenye muri Kongo
igihe Kabila akuwe ku butegetsi ko ku butegetsi ntuze Tshisekedi afashe Kongo burya harabaye impari hagati ya Kagame na ntuze na James ego na Kabarebe urazi ikintu bapfuye ico kiganiro mani we sinzi nyene ariko abadukwigana hari abantu baba barakibonye urumva cakozwe nyene n'abanyarwanda ariko batemeranya n'imitwarire ya Kagame bari hanze ico kiganiro cavuga uko James Kabarebe Kagame yamwemeje yuko Tshisekedi n'ubwo yotwara bazosubira bakahwabira uko bishakiye takibazo Kagame amwemeza ati Kabarebe ati asha ntugira ubwoba ngo reka naragapanze Kabarebe nawe akaba abona kure yarazi ideology ya Tshisekedi aravuga ati uyu mugabo agafata neza akagira responsibility zirenze cyane nta uzosubira kandi guhema Kagame barahaririye harabaye igihe badacana uwaka nyine bari muri zo komba ariko Kagame niwe nyene son excellence navuga ijyanyuma arasinda iyo ideology ya Kabarebe uno munsi rero niyo bariko barahogwa uno munsi abasuda b'u Rwanda bariko barapfira muri Kongo ni kubera Kagame yizeye yuko na Tshisekedi bazomukoresha nka Kabila Tshisekedi nawe acazana izindi ideology acarabahindurira mu Kenyura urumva abifashijemo nande na son excellence wacu mu kubahindura umukenyuro ko nawe yari gihwiji mbari gihwiji singiri bavyita gute ndiko akundi uba mu kintu utakibona ntiyabona imikenyuro yabajya abagabo yayiwe bazani abandugu wetu bari bure ni famille two bandugo urumva rero uno munsi Kabarebe nawe agomba kubishiramo rero force bicaho vyociye kuko azanye iciyumviro ntigikunda umugabo arapinga umugore agapinga abana bagapinga Kabila akacabona neza yuko iyo ntwari ifatiye n'umuryango n'umuryango urumva none igihugu nigitwagwa n'umuryango gihufuma gitwagwa n'umugambwe fa gitwagwa n'umugambwe basi tukingaho nyene ibintu umugambwe abose by'umugambwe burya urazi ko umugambwe RPF inkotani urazi ko udakomeye nkuko kwa CNDD-FDD hariya mu Rwanda burya iri jambo umugambwe ufise ngaha hariya ni Kagame avuga wenyene ni wo decide nta by'umugambwe cyane nta bijya nk'ubu dufate ngo inararibonye za CNDD ngo abakenyera rugamba Rwanda gubakiye oturu ya Kagame gusa wenyene ibyo by'imigambwe donc ni nk'umwami donc sintwaro ya president nico gituma bahora bakubwira nti umunsi Kagame yavuye mu Rwanda u Rwanda rufite ibibazo byinshi niba bambaye haga ntibahora babivuga iki ni kubera ico hajya ni Kagame decide niyo mpamvu ubona nk'akarorero nk'ejo arimo kuraba match ajya amafaranga y'igihugu ya Paris ya Arsenal na Atletico ibaze iyo bari ndayishimiye yagiye kuraba iryo rukino ukuntu ibinyamakuru babansi b'igihugu bari kubavuga ati reka arahomba igihugu hari wewe mu Rwanda hari n'ikinyamakuru kuramona cyandika ibyo bintu urumva abinyamakuru byo mu Rwanda byo bivuga ivyo vyatamitswe oya bobo n'u Burundi gusa biba barondera gusa ibintu byose byo Burundi vyabaye ariko ivyo rero je ca mbona neza yuko barakeneye kwibohora barakeneye kubohorwa ahubwo rero Tabara rero ico no isaba ni here mu Rwanda ibohora itabara abanyarwanda kandi atari abanyarwanda rero Tabara erega na Kagame n'umunyarwanda mugashaka gutabara abarundi Kagame ngo gutabara ngo rede tabara ashaka gutabara rede tabara ashaka kwifasha kandi yagiye ngo agiye gutabara abanyarwanda Kagame burya rega nti yasimvukira y'u Rwanda rega originality y'u Rwanda ndabyumva originality yiwe ni yake ntabwo ari originality y'u Rwanda bajya hari abantu baje bava bro muri histoire mu mateka bisanzwe bajya bumvise ndiko ndatohoza igano nzokorera burya ngo ujya ampire hima umuntu yigeze kubimbwira burya ampire hima ngo yatangujwe n'umwami ngo yava mu bwoko bwo kwa Kagame umwami sinzi niwe burya ngo yatanguje ujya mugambi hagere Kagame ariko agerageza kuzuza ibyo umwami wabo byaramunaniye kuko urazi ko nujya Rozari Gicanda ujya mwami kazi uvuga ko yishwe na Kagame bivuga ko burya Kagame ngo ava mu bwoko bw'abantu I don't know ego ivyo birazwi yani ko babiriye sivyo uvuze ko atari umunyarwanda originality yiwe ujya se umunyarwanda bro originality yiwe ya Kagame
bajya bava mu za Ethiopia hariya. Yoge reka renda kubaze ko Yeah. cyane tuje mu kiganiro cyacu twarimo Mm. James Kabarebe na Yeah. Janet Kagame Yeah. urabona ninda afise inguvu zo guhangara uwo Oya ufise inguvu ni Janete umutambukanye w'umukuru w'igihugu. gute Niwe afise inguvu kubera niwe akiganza niwe bakiganza. Embe urazi yuko na n'umutambukanye w'umukuru w'igihugu nawe yitwa nyene cubahiro. iryo zina bararikoresha mu Rwanda cyangwa n'ijya barundi gusa Twe je niko nzi. ahubwo sigaye mbona nabo barikoresha Eh. urazi ko nawe bamwita ngo mama Rwanda Ntibinajanye. batanguye mama Burundi Ntibinajanye. batanguye mama Burundi Eh. nabo bacibaga Twere twaranabasize twabongeye ko ari mama Afrika. Urumva mu bisanzwe umutambukanye w'umukuru w'igihugu. Nawe ni son excellence ni nyene cubahiro nawe. ariko ako gakoresha abarundi Twebwe jewe ni sinabigere mbona bamwita ngo nyiri cubahiro Kagame eka bamwita Janete. president Kagame urumva mugabo kuba dutanguye kuvuga nyiri cubahiro abarundi hari ukuntu abanyarwanda bagira udukupi ku barundi Ego oya twebwe rega turi creative kandi twebwe cyane gose turazi ubwenge turazi amazina guhereza amazina none nk'abashinga amazi bitwa abanyeniteka sivyo mukuru w'igihugu yitwa nyene cubahiro ivyo rero abarundi bose baramaze no kubimenya. hariho itwa rigeze kumva je ndakunda kuganira n'abantu bakuze baramwe ko hari umwami wungaha nimba ari ntare yarigeze kwita umwami kwita bajya bana b'umwami avuga ati je ndabatora izina abana bawe ati mwituko urumva ntare ntare yatoreye izina ry'umwana w'umwami wo mu Rwanda amakuru ndafise ariko niyo ufite ndiko ndagerageza gusoma ibitabo kugira ngo nshobore kuzoza ndabasesangura cyane sivyo. Ego ati rero Janet guys mubimenye mu bitahure icyuka si ciza mu Rwanda harasha vuba harasha donc ubu mu Rwanda ibintu bisigaye gusa kugaragara birava mu majambo bije mu bikorwa abiyahura biyahure intambara iraba hagati ya James Kabarebe arafata igihugu ku nguvu canke batangure kwicana bajya barakoresha n'ibintu vy'amasumu ibirozi koresha ibintu vy'ibirozi bakicana burya Kagame ashatse kukwica burya ntarinda kukwica n'inkoho burya ashaka kuburungikana n'ibintu bikakwica sivyo bagomba gukora icagihe president bahari muri Congo Brazzaville none si bagomba kumukorera ariko bamufashe erega kaje barakazi baramuzi baramuzi ariko rero burya president wacu ahigwa burya ikintu kimurinze gushika kuri no saha none na nyenteka reverend nuzi ko bari bamuhaye iso bari bamuripo president wacu uje nuko asenga ujya mani intambara amaze inshuro amaze guhakwa kwicwa ni nyinshi president wacu aramaze guhakwa kwicigwa mu Bufaransa president wacu aramaze guhakwa kwicigwa muri Amerika ahirindwa n'Imana nta kindi kintu kimwe kimurinda ko n'ujya motewe yazibiye ujya mu ntuzenye wa Kagame ujya n'Imana yamukoresheje ati zibiri yo muntu kubera ko bamuza ama information babazi information zibiga babirimo na ego kabisa urumva rero babimenye babitegere yuko twe mukuru w'igihugu wacu arinzwe n'Imana yonyene nayo handi Kagame bayaramurangije kera ariko rero akazosubira kandi kudutwara umukuru w'igihugu ciwacu nukuri zibashaka kutwica twese ego apana giye vy'amajambo vyo kuza kumbuga gutukana kugira uvuze umukuru w'igihugu no kuvuga president wacu haro yatwaye uwo haro yatwaye Kagame mani urukurukuru niyo nkuru bavuga gute bro urupfu rwa nyene cubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza urimwo yuko na leta y'u Rwanda ifise mu ruhara kandi ubiravye bafise mu ruhara 100% kubera urabe n'ababigerageje n'abatangiye kugumuka batumwe na Kagame abagumutse ngo biyamirize manda ya gatatu batumwe na Kagame urabe neza president wacu ukungene yakunda kudoma ku rutoki u Rwanda ko rufite imigambi yo gutera Burundi hari abantu bagora baja kwica mu cibitoki ca Rugombo urumva hari abantu bahora baza kwica ino nyene Bujumbura batumwe na leta y'u Rwanda ko hari imihari nga mu Burundi ifashe n'amaradiyo binyamakuru bikorana na leta y'u Rwanda none woco mbwira gute yuko wewe tuma umuntu kuja kwica abantu ntama ntutuma abantu kwica uyo mukuru w'igihugu
hari abagambanyi ngaha birumvikana. rero jewe ivyo ni histoire tuzi ivyo sibyo nivyo abamwambutsa tutabonye ivyo ni ibintu twiboneye n'amaso yacu twari dufise ubwenge Kabisa. rero neva wacu kazona korora si vya bindi aho rero nta vyinshi novuga ko Katugushimiye. inka kandi kanyuma urabona abanyarwanda abanyamurenge bari muri Kongo hari abanyamurenge bariko barafata amavideo ngo bariko biyamiriza ngo igisirikare cy'u Burundi Haba numvise ngo ngo n'umurundi ngo je ngo nge ndumurundi ngo nge ndumwana ngo wa bro nta murundi avuga ikinyarwanda uyo si umurundi ntabaho nta mukongo nta kirundazi yazaravanga n'ibifaransa ego yavuga ibinyamurenge yavuga ibinyarwanda n'umuntu batoye ati ngo uvuge ibi bintu bro abantu bazorondera umunyamurenge zina munyamurenge apana basi zina munyamurenge umukongomani wo ngaha muri Mulongwe nimba ari Mulongwe hanyene ukija bukagatumba ijya ntuze yitwa gute nimba ari Mulongwe nimba ari ahanyene utarashibuvira haje nyine umukongomani mubaza ati president wa Burundi na kijeshi cha Burundi munakipenda akazovuga ati atukipendi muzoce muvuga ati nabijya bose bavuga sivyo bajya n'abantu bategura ati ngo uvuge ibi biva n'ama propaganda muri propaganda yabo ivyo rero mubimenye mu bitegere merci sana tugushimire cyane koresha umwanya dushimira abantu bose bakora dukurikirana tubutse aho turagira subscribe no bikore kugira ngo tugire umuryango wagotse cyane gose tunabashimira cyane ukaba wakoze kuganiro gifate ugisangize abandi arico waneguye cyangwa cyo wakunze bitwandikire muri commentaire biradufasha cyane turakunda cyane ciao